Zimwe mu mpapuro abateshejwe izabo muri site Rororo bataronswa ni nk'urupapuro rwemeza aho baba attestation de résidence. Abo bateshejwe izabo bavuga ko ivyo vyatanguye kuva muri 2015 ariko bikaba vyunyuka uko bukeye ko bwije. Abantu bagenda bahiga icyo bita attestation de résidence birorohera kenshi kuko bacavuga ngo mugiye guhiga amadokima kugira ngo muhunge, hanyuma nimwahunga muce muja mu migwi igwana. Ico gituma abantu muri site badakunda kubarekura kuko baguma babona ko umenga nibo bansi b'igihugu, umenga nibo atakintu ciza biyumvirije Burundi. Mu banyagihugu bavuga ko badatahura igituma badafatwa nk'abandi banyagihugu bakimwa ivyo bafitiye uburenganzira. Izindi mpapuro zisabwa muri komine barazironka nta ngorane, bagusaba muri site ingorane bagira n'iy'urwo rupapuro, ngabo ntibafata yuko baja kurondera ubundi buzima ahandi uko abandi bose bagenda. Akabona rero yuko iyo ngendo ntikwiye kubandanya, bakwiye kuronka uburenganzira ku mpapuro zose komine itanga, na cane cane bakabafata yuko ati abantu bakwiye kubungabunga umutekano, ahubwo nabo bajejwe kubaka igihugu nk'uko abandi bose bacubaka. Uruganda rwa RPA tukaba twarondeye Birukundi Mamere, musitanteri wa komine Rororo, kuri telefone yiwe kugira agire ico avuze kuvyo bamuvuga ko turamukena.